Abashinzwe iby'ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko abantu barenga 125 banduye Ebola mu ntara ya Kivu y'Abaruguru. ONU ivuga ko muri Repubulika ya Centrafrica abana 2 kuri 3 bakeneye imfashanyo mu gihe imirwano n'inzara bikomeje kuyogoza icyo gihugu. Abayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru CAF bari mu nama muri Ghana baraganira ku myiteguro y'irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru mu gihe hari amakuru avuga ko Cameroon igomba kuryakira yaba ititeguye. Uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yageze mu rukiko aho aregwa ibyaha 16 bijyanye na ruswa ndetse n'ibyo gucuruza intwaro, we arabihakana. Mu gihugu cya Uganda umugore w'imyaka 23 y'amavuko Ruth Nabembezi yatangije uburyo bushya bwo gufasha abagendana virusi ya sida yifashishije interinete. So I have many users of the app.